igihe twarekwe amatongo yose atarimwe tukayarima Uburundi nta gisivya tuzoshora ivyo kurya hanze n'abandi batari leta ufise itongo atari kwararima niyumvikane no ushaka kuririma bagiranira amasezerano ingene bashobora kumupangira hako tubone itongo ataco rimaze ataco riko rirakora ni waba udashaka kuririma riha abandi baririme mugiranira amasezerano canke ni waba wifite undi mugambi urashaka kuvuga uti abarimye ni mungurire hanyuma jenje kwikorera umugambi n'amahera nkoye ngaha mugabo ntitubone mu Burundi itongo gicaye ico nico izotuma Uburundi butera imbere tuzoba dufise ivyo turya turonke n'ivyo dushora wa mufuko ucuronka amafaranga iryo ni itunga kama turiko turakamisha umusaruro irindi tunga kama nibijya by'ubutare barumvise naho nyene ko tuvuga ko tujya dutangure gukora ku buryo umwene gihugu wese dusanga n'utagira itongo afise akazi akuramwe amahera none yimvye ubutare hanyuma tukabugura rwaca dushora hanze tushatuza tukubaka amashure naba yarosa amahera azojana umwana ku ishure yubaka inzu nziza bigende neza mugabo bose ndabwire nta hantu namwe muzokura itunga atari mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye umuntu rero azi yuko azovuga ngo nzotungwa na service ngo nzoba umushoferi ngo nzoba umunyezamu ngo nzoba umuplano nzoba mwarimu nzoba muganga amenye yuko n'umuntu wo kubaho ku munsi so umuntu ashobora kuronka itunga azokoresheje nico ituma nasabye nti nabo bari muri ibwo buzi nibakora ayo masaha 8 ayandi 8 bace bakora ivyabo hama 8 nayo bashake baryama